Iyi ni radio BBC Gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuza miryango. Turi ku munsi wa mbere itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatatu muri 2019. Izi ni zimwe mu ngingo nkuru zigize ikiganiro cacu. U Rwanda rurasaba abanyagihugu bago kudafata ingendo zija muri Uganda ngo kumvo z'umutekano wabo ukomeza guhutazwa, ariko ihagarikwa ry'izo ngendo rimaze gutera ibibazo abanyagihugu. Ibintu byinshi hano ducuruza bimwe na bimwe biva mu Bugande, nk'amavuta wenda ya Sansidi karito twayiranguraga 32, mu kwirangura ubu yiyongereho 3,000 byose. Ubu imodoka zacu n'iz'abandi zose zafashe umupaka wa Tanzania. Mu Burundi umukuru w'umugambwe mushasha CNL ngo ntiyishimiye ingingo yo kumubuza gutanguza ibikorwa ku mugaragaro ku munsi w'ejo. Turababwira n'amakuru yo hirya no hino ndetse n'ikiganiro c'inkino. Muri kino kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Imbere yo kuja kw'idonido mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC mushikizwa na Prime Ndikumagenge. Abantu baharugwa mu bihumbi bashigikiye indongozi y'abatavuga rumwe na leta muri Venezuela Juan Guaido bariko bariyegeranya ku murwa mukuru Caracas inyuma y'akamo yateye ko guhamagaza imyerekano yo kwiyamiriza Perezida Nicolas Maduro. Guaido hitezwe kugaruka muri Venezuela mu kanya nubwo bitaramenyekana neza ahaja kugerageza gusubira kwinjira mu gihugu ahariho. Yasohotse igihugu arenze ku ngingo yo kubimubuza yafashwe na leta ya Perezida Maduro. Abategetsi bagiriza Guaido kugerageza gutembagaza umukuru w'igihugu ashigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Umunyamakuru wa BBC avuga yuko hamwe Guaido yobuzwa kwinjira mu gihugu canke agafatwa, imyerekano ishobora kuba mibi cane. Papa yamenyesheje yuko agiye gushira ahabona inyandiko zibitswe mu ibanga na Vatikano zo ku gihe ca Papa Pio wa 12. Pio yabaye papa hagati y'igihumbi n'amajana 939 n'igihumbi n'amajana 958. Yagirijwe kuba atakoze bihagije kugira kingire abayahudi mu gihe c'ihonyabwoko ryabo. Inyandiko zibitswe zizoshirwa ahabona mu kwezi kwa gatatu mu bihumbi 2020. Inkuru ya James Reynolds mushikizwa na Prudence Ngiyumva. Mu gihe cy'imyaka myinshi abahanga mu mateka basabye kubona impapuro zo mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi ku ngoma ya Papa Pio wa 12. Ubu rero Papa Francis yeme gufungura ububiko bw'amabanga ya Vatikani. Kiliziya ntifite ubwoba bw'amateka, uko niko Papa yabwiye abashakashatsi ba Vatikani bari mu nama. Papa Pius yarezwe korohereza izamuka ry'abanazi mu Budage no kudakora ibihagije mu kurinda abayahudi mu gihe cya jenoside yabakorewe izwi nka Holocaust. Ariko rero abashyigikiye ubupapa bwa Pius mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose bavuga ko yakoreye mu ibanga mu kurinda abayahudi aho byashobokaga hose. Izi mpapuro zo mu bubiko bwa Vatikani zishobora gufasha abashakashatsi kubona ibisubizo bidashidikanywaho. Ubushinwa bwavuze yuko abanyekanada babiri bufunze kuva mu kwezi kwa 12 bari bahawe akazi kugira ngo babe abasomyi b'urusaku. Michael Kovrig na Michael Spavor bafashwe inyuma gato yaho Canada ikoreye ku cifuzo ca Amerika mu gufunga umutegetsi akomeye mu kigo cyo gutumatumanako amakuru cyo mu Bushinwa Huawei. Itangazo rigufi ryasohowe mu binyamakuru vya leta mu Bushinwa ryavuze yuko abategetsi bibaza yuko Michael Kovrig yivye amabanga nkoramutima mu Bushinwa nawe Spavor akaba ariwe yamukorera ubutasi. Iryo tangazo ryavuze yuko abategetsi bagiye gutangura inzira yo kubacira imanza. Canada ivuga yuko ifatwa ryabo ritisunze amategeko. Aya makuru mwumva na ya BBC murabimba kandi muciye kuri Kisoro FM mu majepfo ya Uganda. Umumenyesha makuru afotora w'umunyemisiri Mahmoud Abu Zaid azwi cyane nka Shawakan yashize ifoto yiwe kuri Twitter avuga yuko yafunguwe.
Shawakan yamaze hafi imyaka 6 mu munyororo ku ruhara bivuga yuko yagize mu myerekano y'umugambwe w'aba Frere Musulman i Cairo mu 2013 yavuze yuko yariko arakora inkuru kuri iyo myerekano ni inkuru ya Youssef Taha mushikizwa na Odas Makado. Mahmoud Abu Zaid mu myaka yiwe 32 yashize ahabona urwandiko rwo mu buhinga bwa Twitter ati Shawakan aridegemvya yari yahagaritswe mu 2013 igihe amaraso yaseseka mu mishamirano hagati y'abajejwe umutekano n'ibihumbi vy'abari mu myiyerekano biyamiriza itembagazwa rya Perezida Mohamed Morsi azwi nk'ugendera idini rya Islam. Umwaka uheze Shawakan yari yahawe agashimwe k'ishami rya ONU UNESCO kitiriwe ubwigenge mw'isi. Ibi ntivyashimishije abategetsi ba Egypt bamwagiriza iterabwoba n'ubundi bukozi bw'ikibi. Ubu yahawe imyaka 5 yihwezwa inyifato abwirizwa kurara ku biro vy'igipolisi aho ni kuva igihe c'isaha 12 z'umugoroba gushika 12 zo mu gitondo. Ishirahamwe Amnesty International rifata Shawakan nk'imbohe ihogwa ivyiyumviro kandi rikiyamiriza iryo fungwa ryiwe ribandanya. Abavuza imiti kama 65 bafashwe muri Tanzania kubijanye n'icwa ry'abana barenga 10 mu bumanuko bushira uburengero bw'ico gihugu. Abo bana bishwe mu kwezi kwa mbere kandi benshi bakaba baraciwe ingingo z'imibiri yabo. Bamwe mu bavuzi kama bakoresha ibice vy'imibiri mu migirwa vyibazwa yuko izana itunga ku bakiriya. Umugenduzi mukuru w'igipolisi Simon Siro yatanze itegeko yuko buri muvuzi kama wese ategerezwa kugira urupapuro rwo kubikora rwemewe n'amategeko. Ingabo za Syrian Democratic Forces zishigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika zivuga yuko zagabanije umuvuduko w'igitero cazo kuri Baguz, ikigwati ca nyuma kikiri mu minwe y'abita leta Islam muri Syria, kuko izo ntagondwa zigifise abantu b'abasivile zikoresha nk'inkinzo. Ingabo za SDF nubu zishimika zivuga yuko ico gitero catanguye kuwa gatanu kizorangira uvuba, ariko cahuye nuko ihagarara ko bikomeye. Abagwanyi ba IS bakabakoresha imitego y'imodoka mu kwigiza inyuma ico gitero. Florentine urakoze Premende ku magenge kuri ayo makuru ya BBC. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho leta y'ico gihugu isaba abanyagihugu bayo guhagarika ingendo bagirira mu gihugu kibanyi ca Uganda ngo ku mpamvu zihohoterwa bakorerwa muri ico gihugu. Leta y'u Rwanda ikavuga yuko idashobora gucungerera umutekano rero abanyagihugu bose, ariko kubashaka kuva muri Uganda binjira mu Rwanda leta y'u Rwanda ivuga yuko imipaka yayo yuguruye. Iki kibazo umunyamabanga wa leta mu bushikiranganje bw'imigenderanire akaba ari nawe ashinzwe akarere k'uburasirazuba bwa Afrika Olivier Nduhungirehe yasobanuye yuko ibihugu vyompi biriko birakiganirako. Umupaka hagati y'u Rwanda na Uganda ntabwo wafunzwe, ariko nk'uko byasobanuwe hari imirimo irimo ikorwa ku mupaka wa Gatuna utuma amakamyo manini yarasabwe kunyura ku yindi mipaka ariyo Kagitumba, Mirama Hills ndetse na Cyanika. Rero ntabwo umupaka wigeze ufungwa. None ko umenga twabonye mu butumwa bumwe n'abategetsi bo mu Rwanda batangaje hariho aho bagira inama abanyagihugu babo kudafata ingendo zija muri Uganda, ni kubera iki? Nibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yagiriye inama abanyarwanda kutakora urugendo muri Uganda kubera impamvu z'umutekano zimaze imyaka, ahubwo kubera ko abanyarwanda bamaze igihe bafatwa bagakorerwa iyicwarubozo, ntibemererwe gusurwa n'imiryango yabo, ntibemererwe gusurwa na ambasade y'u Rwanda i Kampala, hanyuma bamwe muri bo bakajugunywa ku mupaka. Rero ni ikibazo twagejeje ku nzego z'umutekano n'ubuyobozi bwa Uganda, ariko kugeza n'ubu ngubu nta kintu kigaragara kirakorwa, kuko abanyarwanda kugeza n'ejo bundi mu kwezi gushize bari bagifatwa bakakorerwa iyicwarubozo muri za prison z'inzego z'umutekano. Hari inyishu barabaha hoho nimba mwarabegereye mukababwira ico kibazo abanyagihugu bahura naco? Nta nyishu baraduha, kuko twanditse inshuro nyinshi dukoresheje inyandiko za diplomasi bita note verbal, hafi ya zose ntabwo zigeze zisubizwa, ariko kuva
mu mwaka wa 2017 aho abanyarwanda batangiye gufatwa ku bwinshi nta kirakorwa ku mugaragaro. Rero ni ikibazo giteye impungenge, ariko tuzakomeza tuvugane n'abayobozi ba Uganda kugira ngo turebe ko iryo hohoterwa ry'abanyarwanda ryahagarara. Ariko ku ruhande rwa Uganda nuko bo bavuga yuko umuntu afatirwa ku butaka bwabo aba yabonywe ko ivyaha aba ari inkozi y'ikibi, kandi ko bitaraba abanyarwanda gusa n'izindi nkozi z'ikibi zishobora gufatirwaho, bashobora gufatwa bagahanwa. None abanyarwanda bose bakeneye kuja muri Uganda kugira baba ari inkozi z'ikibi? Niba ari inkozi z'ibibi, ni kuki batigeze baduha ayo makuru ngo badusubize mu nyandiko twabandikiye? Mubwira abanyagihugu yuko bazosubira kuronka umwidegemvyo bahorana wo kuja muri Uganda bakagaruka nk'uko bisanzwe ryari? Ni ukugeza igihe ikibazo kizakemurirwa. Kutajya muri Uganda ntabwo biterwa n'umupaka wa Gatuna, ahubwo biterwa n'ibibazo bahura muri Uganda by'ihohoterwa. Aha kandi nagira ngo nabonereho no kongera gushimangira ikindi kibazo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yabwiye abanyamakuru kijyanye n'uko hari abanyarwanda, imitwe yitwaza intwaro ikorera iburasirazuba bwa Kongo, bigaragara ko ifashwa na zimwe mu nzego z'umutekano za Uganda. Ngira ngo muribuka raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nayo yavuze iki kibazo cy'umutwe witwaje intwaro wa P5 uyoborwa na Kayumba Nyamwasa uba muri Afurika y'Epfo, ko ubona ubufasha mu karere, mu bihugu duturanye. Ibyo ngibyo rero ni ibintu byashyizwe ahagaragara, bikaba rero nabyo biduteye impungenge. Uretse kiriya cegeranyo hari ayandi makuru mugendera ko mwemeza ivyo canke? Kiriya cegeranyo cyaje kiyongera ku makuru twari dufite. Hari umuvugizi wa FDL la Force Bazeye n'undi ushinzwe iperereza muri uwo mutwe wafashwe n'ingabo za Kongo avuye mu gihugu cya Uganda. Olivier Nduhungirehe akaba ari umunyamabanga mukuru mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu, ndetse ni nawe ajejwe akarere ka Afrika y'ubuseruko. Uganda ikomeje kuvuga yuko imipaka yayo n'u Rwanda ipfunze kumvo u Rwanda rudasobanura. Hagati aho ingaruka z'ico kibazo c'imipaka zikaba zatanguye kugaragara mu muji wa Kigali, mu masoko aho ibicuruzwa byinshi bituruka mu gihugu kibanyi ca Uganda byatanguye kuduga ibiciro. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC ari Kigali Iva Bucana. Mimi natafuta za kutoka Uganda. Uganda huwezi kuzipata siku hizi. Kwa nini? Aha ni mu isoko rya Kimironko mu mujyi wa Kigali. Uyu mucuruzi w'ibitoki aransobanurira ko nta gitoki gituruka mu gihugu cya Uganda umuntu ashobora kubona muri iri soko. Anakudanganya, hizo tu za kutoka ku Rwanda. Kw'ibihari bituruka Kibungo no mu Mutara. Abandi bacuruzi cyane cyane abacuruzi biribwa binyuranye bituruka muri Uganda babwiye BBC ko ibyo bacuruza byahise bizamura ibiciro. Ducuruza kawunga, ducuruza amavuta, amasabune, ibintu byinshi hano ducuruza bimwe na bimwe biva mu Bugande. Nk'urugero nk'amavuta wenda ya Sunseed, karito twayiranguraga 32, mu kuyirangura ubu yiyongereho 3,000 byose, turi kuyirangura 35. Wagera wenda no ku mata ya Highland abantu bajya bayatubaza benshi, twayaguraga 11 ariko ubu ngubu bageze kuri 13. Ibindi ni amasabune, n'amasabune nayo yaruriye cyane, amenshi dukoresha hava mu Bugande, uretse ubu ngubu turi kugenda tumenyereza za Clear zo mu Rwanda. Uganda yohereza mu Rwanda ibicuruzwa byinshi. Uretse ibyo kurya hari n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi nka sima yunganira iyo mu Rwanda. Leta y'u Rwanda iravuga ko imipaka yayo n'igihugu cya Uganda idafunze, ko gusa amakamyo yanyuraga ku mupaka wa Gatuna yasabwe kunyura ku mupaka wa Kagitumba. Bamwe mu bacuruzi bavuga ko ari inzira ndende. Abacuruzi batumizaga ibintu mu gihugu cya Uganda bamwe bahisemo kubihagarika bagana inzira ya Tanzania. Uyu ni uwemeye kuvugana na BBC, ariko akavuga ko inzira itari ya Uganda igoranye cyane. Ubu imodoka zacu n'iz'abandi zose zafashe umupaka wa Tanzania. Yene ni igihombo. Urabona nka Uganda ikiza cyaho nk'iminzani yaho ipima imodoka yose, kandi ikindi mazutu wakoreshaga Uganda sinaga ari gukoresha hehe Dar es Salaam. Uvuga imodoka yipfiriye mu nzira depanaje bigoranye cyane kuruta uko yapfira hano Uganda. Depanaje iba yoroshye cyane kuko na ahantu ushobora kugenda ukarara ugezeyo, ni nko mu rugo hari. Abategetsi b'u Rwanda bakunze kumvikana bashishikariza abantu kureka gukomeza kwikurura mu gihugu cya Uganda ngo ku mpamvu z'uko bahohoterwa
bamwe bagakorerwa n'iyicarubozo. Gusa Uganda igashinja u Rwanda ibikorwa by'ubutasi ku butaka bwayo, u Rwanda ariko rurabihakana. Yves Bucyana, BBC. Tuve Kigali tuje i Bujumbura mu Burundi, aho ubuyobozi bw'igisagara bwaraye bubujije umugambwe mushasha CNL kwinjira icicaro gikuru cawo no gutanguza ibikorwa ku mugaragaro. Umukuru wawo Agatongwasa akavuga ko insiguro yahawe zitamunyuze, ariko ngo ntivyamutiye intege nubwo bitamushimishije. Byaratubabaje ko n'uburenganzira bwacu bwanegiwe mu menshi, ariko kandi ntibiduciye inkokora kuko turazi yuko rimwe na rimwe tutazoroherezwa, turabimenyereye. Cyane nuko izo mvo z'umutekano bavuga bitewe n'umvikana mu gihe hari abandi bari bakoze ibikorwa byabo ku wa gatanu no ku wa gatandatu. Umugambwe Iprona umushinga nahe Gaston Sinimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu biriwe mu Kamenge mu bikorwa byabo by'umugambwe wawo. None umutekano wari mu Kamenge ucubura muri Rohero, sindabizi. Umuti ntibadusobanuriye uwo mutekano ibibazo ufise ibyo ari byo. Ikete nabonye kuri WhatsApp nta siguro zariko, kiretse gusa ko basaba inzego z'umutekano yuko zifata ingingo zibereye. Amatwa dusumira ngo saa 10:30 bari bamaze gusuka inteko zakinje ngo zizungurutsa abantu twari gukorera. Mugabo twebwe ntitwarabaho n'ubukuja guhangana n'uwo ari we wese. Twafashe ingingo yuko tuja muri politike kugira ngo tugwane twubahiriza amategeko nayo atwubahiriza. Ko mukoresha ijambo ngo amatwi adusumira, ubuyobozi bw'igisagara ntibwababwiye buti urubanza ntirukibaye kubera imvizi nize? N'imbere y'ukurungika ivyanditse twaravuganye n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ku munsi wa 4. Jewe twaravuganye nawe ku munsi wa 6 mu masaha 9, ambwira yuko ngo abajejwe umutekano bamubwira yuko ngo aho hantu ngo ni kwibarabara ngo umukuru w'igihugu ngo acamwo bagiye ku biro ngo vyogora yuko ngo ahantu ngo nkaho ngo permanence yo hakorera ngo kubera yuko ngo bashobora ngo kuja ngo gusaka ngo mu mazungu tutoturu ngo igihe cyose, kandi ngo yuko ngo ari permanence batongukira ngo ntabwo. None permanence twe ntiturabarundi, nimba bavuga bati amazu yose turasaka kuvuza umutekano, babitubwiye nibisanzwe, turabarundi nk'abandi, amategeko afata abandi barundi na twebwe turayubahiriza yo dufata. Mperuka tuvugana uko, hanyuma mu nyuma nagiye gusanga yandondeye ntari hafi ya telefone inyuma saa 11:50, hanyuma ndamuhamagaye acambwira ngo yo ku munsi wa kangahe? Munsi wa 6 ngo byanse gose, ngo bamubwiye yuko ngo ari ingingo ngo yafashwe ngo kandi yuko ngo bidasubirwamwo. Urumva yuko bibabaje kuko ibarabara nimba rijya ku biro by'umukuru w'igihugu hariko universite, hariko amashengero, hariho ububare, hariho abandi bahakorera, hariho n'amashanti abantu bubaka. Imbere epfo hariho ibarabara rihura naryo rijabukiranya rija mu Nyakabiga rihuza Nyakabiga n'igisagara hagati. None ko aho hose abantu bahakorera ibyabo ko barengana, none umutekano ucubura kubera permanence y'iwacu. Nta woba yarabasobanuriye nimba hariho ikibazo boba bari bumvise kigeramiye umugambwe CNL muri urwo rubanza rwawo ngo babacira agace bati twabavuniye akagohe kubera impamvu zinize? Eka ico nta kigeze kiba, nta n'urandondera mbere muri ubu bushiko no munota. Ariko kandi naho nyene naho cari kuba kihari, byari kuba vyiza ko batubwira ati burya rero dufise amakuru aya naya dufashanye turabe nyene twovyifatamwo. Aho byari kumvikana kandi bari kuba bakoze neza. None mugiye kubifata gute mwebwe mu mugambwe CNL? Ku bwacu icyari gukogwa nticyakozwe nuko cyari cyateguwe, mugabo burya cyarakozwe. None ntibyamenyekanye ko twagomba gutanguza ibikorwa, ubwo no kuvuga byaratanguye nuko nyine turitegurira amatora y'ibihumbi 2020. Ntitwoza ngaro ngo turyamere dusinzire ngo nukubera yuko base yuko iki gikorwa uyu munsi ivyo bagira byo twe ntibiduca intege. N'urugamba rwa politike turabandanya mwene ivyo no kuvyihanganira umuntu akabandanya urugendo. Twagerageje rero kurondera kumva ico ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura buvuga kuri ibi vyashikirijwe n'umukuru wa CNL Agatongwasa, ariko rero ntivyadushobokera. Gahuza miryango dushitse ku isaha 1:11 i Bujumbura ni Kigali.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganye n'ikiza ca Ebola kitari bwaboneke muri kahise kayo. Iki kiza kikaba kibaye ica kabiri gikomeye ku isi ku ngwara ya Ebola, kimaze guhitana abantu bagera ku 500, abandi barenga 800 baramaze kwandura. Nubwo atagihugu na kimwe ku isi gifise ubunararibonye mu guhangana na Ebola kunganya Kongo, ubuhoho ico kiza ngo catumbereye aho kitari bwaduke na rimwe, kandi hari imigwi yitwaje ibigwanisho bikaba bitaye ko abanyagihugu baho binuba abakora mu gufasha kukigwanya. Ari nazo mpamvu rero kigoye gutsinda muri kino gihe. Mu gice ca mbere c'urukurikirane rw'amakuru kuri iki kiza, umunyamakuru Anesoy arihweza impamvu zatumye kigwirirana n'ingoga cane gusumba uko vyahora. Ni inkuru mushikizwa na Yvette Kabatesi. Iyo winjiye mu gipangu cy'ibitaro by'Ibeni, munsi y'inkweto zawe haterwamo imiti yica za mikorobe, ndetse ugakaraba intoki mu muti nawo ukora nk'uko. Nta muntu n'umwe uramutse undi amukoze mu kiganza. Ebola yandurira mu matembabuzi y'abantu. Mu gace kamwe ko ku mbuga y'ibitaro hashizwe amahema. Aho niho havurirwa abantu, hakaba hayobowe n'ishyirahamwe ryitwa Arima. Umunyamakuru yabonanye n'umwe mu baganga. Nakoreraga ahitwa Mangina, ari naho iki cyorezo cyatangiriye. Dr Maurice ni umwe mu batangiye kuvura abarwayi ba Ebola na mbere yuko icyo cyorezo kimenyekana. Nyuma y'icyumweru natangiye kumva ntameze neza, nababaraga umutwe, mfite umuriro. Nyuma y'iminsi 2 ntangira no kuruka ndetse no guhitwa, kandi kugeza icyo gihe sinari nzi icyo ndwaye. Yewe n'abaganga bagenzi banjye bamvuraga nta numwe wakekaga Ebola. Ubwo natangiraga kuremba bahise banzana hano muri ibi bitaro binini bya Beni. Aha niho basanze naranduye indwara ya Ebola. Iki ni ikibazo cyakomereye cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imaze guhangana n'ibindi byorezo 9 by'iyo ndwara byarangiye, cyane cyane mu bice byitaruye byo mu burengerazuba, ariko ho byari byoroshye kuyihashya. Mu gihugu gifite ubuso bunini bungana n'uburengerazuba bw'uburayi bwose, ariko gifite ibikorwa remezo bike, ni bake bari bazi indwara ya Ebola mu burasirazuba. Abaganga baho nka Mutunga ntibigeze bahura nayo, kandi kutagira amakuru kuri icyo cyorezo ubwo cyatangiraga nabyo byatumye kiyongera kurushaho. Cyakora hari byinshi byahindutse muri aya mezi 6 ashize. Hirya gato hari Hashel Masika w'imyaka 19, ariho arahendahenda umwana ahetse mu mugongo kugira ngo asinzire. Yambaye ikanzu y'ubururu bwerurutse ndetse afite n'utunozasuku ku ntoki. Umwana ahetse afite ibimenyetso by'indwara ya Ebola. Kwa muganga bamufashe ibizamini. Cyakora Rasheli we nta byago byo kwandura afite. Ni umwe mu bantu 250 barwaye iyo ndwara bakayikira. Kuri ubu hakaba hatekerezwa ko yamaze kugira ubudahangarwa kuri yo, ariko afite amahirwe kuba kiriho. Abandi bo mu muryango we 10 barapfuye. Avuga ko se wabo ari we wa mbere wapfuye nyuma yo kurwara igihe gito. Rachel na mama we baramurwaje. Twafunguye aho babitse umubiri we, dukora imihango y'idini ku murambo wa mama. Nyamara abaganga bari batuburiye, bavuze ko yishwe na Ebola, ariko twanze kubyemera. Twabwiye ko yishwe n'ibiryo byanduye. Bahise bagerageza kutwumvisha ko tugomba kwikingiza, ariko nabwo twarabyanze duhita duhungira Butembo. Nyuma yaho i Butembo naho haje kwibasirwa n'icyo cyorezo. Ari mu nzira asubira i Beni, Rachel nawe yahise arwara. Kakangu ule mukubwa naye, musaza wanjye yanyumvije ko ngomba kujya kwa muganga. Yavuze ko amaze gutakaza abantu benshi. Nuko amaherezo ndabyemera kuko nari meze nabi. Nararukaga ndetse imitsi yanjye numvaga igendere kura. Cyakora ku bitaro banyiteho kugeza nkize. Kuri ubu Hasheri yemera ko Ebola ibaho ndetse arakora ibishoboka byose ngo afashe. Cyakora ubujiji muri ako karere buratuma guhangana n'icyo cyorezo bikomera. Niko nachoma kanyama angu. Ndiko ndotsa akanyama. Wakabonye? Nakanyama k'imbwa yo mu ishamba. Niko bimeze. Nta kazi dufise. Nta kintu kihari cyo gukora. Ibi nibyo byo kurya dushobora kuronka no guhangayika gusa. Turyama hanze, twamaturiko turahunga n'abagore n'abana. Nta mutekano uri hano. Abana ntibashobora no kwiga. Inzobere zivuga ko Ebola ituruka ku nyamaswa z'ishyamba, ariko uyu mugabo ngo nta mahitamo afite.
ubwo iki cyorezo cyamenyekanaga minisitiri w'ubuzima Dr Ori Irunga yaramaze gutangaza ikindi cyari kirangiye kure mu burengerazuba bw'igihugu. Iki cyorezo kiragoye, abantu baragenda cyane, hari ikibazo cy'umutekano kandi n'abaturage ni benshi cyane. Kuba abantu benshi bagenda bimukira mu bice by'imijyi ni nako bigenda ku ndwara mbere zahoze gusa zirundanije mu bice by'amashyamba n'ahandi hitaruye. Abashakashatsi basanga ibyorezo nk'ibi bishobora kwiyongera kandi ko iyo bigeze mu mujyi bikwirakwira vuba bityo bikibasira abantu benshi. Mu kiganiro cyo kuri wa kabiri twabateguriye. Ariko se Sema uvugishije ukuheruka kumvugisha ryari? Ibyo byanshima imisanye gusa si ukubanga imibereho y'inaha mu mujyi iba yasajije umuntu. Mumeze neza se? Ya, Nyarurembo turaho tumeze neza pe. Umukobwa wacu araho n'amasomo aragenda? Umukobwa araho nyine ariko hari icyo abura. Arabura iki se kandanye? Amafaranga mwambwiye akeneye se nohereje se? Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero Ive Bucana n'abadusikiriza amakuru y'inkino. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda mu mukino wo gusiganwa ku magare. Melawi Kudus umunya-Eritrea ukinira ikipe ya Astana yo mu gihugu cya Kazakhstan niwe wegukanye irushanwa ryo gusiganwa ku magare rya Tour du Rwanda ryarangiye kuri iki cyumweru i Kigali. Kudus w'imyaka 25 y'amavuko yarangije iri rushanwa ryari rimaze iminsi 8 rizenguruka u Rwanda arusha wa kabiri amasegonda 10 mu bihe bya rusange. Uwa kabiri akaba ari Rain Taramae wo mu gihugu cya Estonia ariko akaba akinira ikipe ya Direct Energy yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Agace ka munani ari nako kanyuma kakinwe kuri iki cyumweru kari gafite ibirometero 61 kakaba ariko gato mu isiganwa rya Tour du Rwanda ubu riri ku rwego rwa 2.1 urwego rwo hejuru muri Afurika mu masiganwa y'amagare. Aka gace ka nyuma kazengurutse imihanda yo mu mujyi wa Kigali kegukanywe n'umunya-Colombia Rodrigo Contreras Pinzo ukinira ikipe ya Astana wasize Melawi Kudus amurusha umunota 1 n'amasegonda 6. Nyuma y'iri siganwa Valence Ndayisenga ufite agahigo ko kuryegukana inshuro ebyiri yagize icyo atangariza BBC. Ikintu mu by'ukuri nashakaga byaro kugira ngo nze kuba ndi muri groupe y'imbere hanyuma byibuze mu birometero 10 bya nyuma nimba ndi muri groupe y'imbere nze kuba nakora attack ya nyuma ndeko nakijyana mbe nabona stage ariko nagerageze biranga ko groupe yagumye gupushinga cyane birangira nyine tugeze ku murongo turi kumwe kandi ntago nabasha gusuna ko sprint. Muri rusange ikipe ya Eritrea ikaba ariyo yegukanye umwanya wa mbere. Imikino y'ubwoko bwose. Igiye mu Burundi ihiganwa rya Afrika rya judo ry'abari munsi y'imyaka 18 na 21 ryarangiye ku munsi w'ejo i Bujumbura. Muri rusange imidari irenga 90% yatsindiwe n'abarundi. Ni inkuru ya Taxis Tunga bose i Bujumbura. Iryo higanwa rya Afrika rya judo ry'abari munsi y'imyaka 18 abo bita abakade n'abari munsi y'imyaka 21 abo bita abajunior mu bahungu n'abakobwa ryari gitabwe n'ibihugu indwi ari byo Burundi, Kenya, u Rwanda, Senegal, Chad, Tanzania na Republika Demokratike ya Kongo. Mu bari munsi y'imyaka 18 u Burundi nibo bwabaye bwa mbere n'imidari 13 y'inzahabu, igihugu cabaye ca kabiri ni Chad caronse imidari 2 y'inzahabu. Mu bari munsi y'imyaka 21 naho nyene u Burundi bwagumanye ikibanza ca mbere n'imidari 10 y'inzahabu, igihugu cabaye ca kabiri ni Senegal caronse imidari 2 y'inzahabu, ica gatatu kiba Republika Demokratike ya Kongo yaronse umudari umwe w'inzahabu. Kubona Burundi bwihariza ibibanza bikomeye n'imidari myinshi ngo birategurwa nk'uko umuyobozi w'ubuhinga bwa judo akongera akaba umwe mu bamenyereza b'imigwi serukira gihugu y'u Burundi muri judo Paterne Karabagega yabishikirije BBC. Ivyo bintu birafite aho biva. Icambere no sigura nuko twebwe tutarindira ngo higanwa rigira ribe kugira tukitegure. Umwaka wose kuva mu kwa mbere gushika mu 12 tugira imyimenyerezo 4 mu ndwi. Iyo twegereje tugira imisi 6 mu ndwi.
arakoze tunga bose niwe arangira ikiganiro cy'inkino ari nacyo kirangira ikiganiro cyacu cyo kuri uno mugoroba mu kurangiza natwe twabibutsa yuko u Rwanda rubwira abanyagihugu bago yuko badakwiye gutembera ku butaka bwa Uganda kubera umutekano wabo kuko ngo bakomeza guhohoterwa aho ni mu gihe ingaruka zimaze kwibonekeza cyane cyane ku bidandazwa abanyagihugu bo mu Rwanda bari basanzwe bakura muri Uganda nk'uko bamwe bo mu masoko ya Kigali bavyiganiye BBC. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Prudence Ngyumva mwije mwariko mwumva Florentine Kwizera tubakengurukire mwese abahisemwo BBC Gahuza miryango mukomeze kugira ibihe byiza.